Vraiment tugerageze Burundi Media TV tugire subscribe, like, share na comment. Tugire subscribe cyane subscribe ni ikeneye cyane kuko tuko turaraba ama watch time kuko YouTube yarahinduye strategy dukorera ama watch time. Tugerageze tuduze Burundi Media TV kamuzobanda namubonye impano nyinshi ngaha. Tugire subscribe, to like, tugire share ama views menshi yaba mu commentaire ico akanenga uzobona ukaba comment muri commentaire. Nje mu mwanya nje ubunyene najewe. Uvuye kumarira haha? Ko mvuye kumarira ha kubagara bya bigori. Wahejeje? Nahegeje imbere hasa nahaheze. None ndakubaza. Ndagufinde. Ndagufinde. Oya nawe. Yakanaki banje kanako niko ndana. Ndagufinde nawe ikintu ufise. Ndagufinde. Nda mukingereza. Sangari. Sangari mwe nakufise mu ntoke. Aka. Ora wakabonye. Oya nukuri sinari nakabonye. Hanyuma na madame wanje kanaki wawe. Nakanda guhaye. Basho no musi. Urakamara wenyene. Musi ndabona ari sawa kwe. Ndagufundururi. Banzurindire fatira shira gasuka ngaho imbere hama twicare ngaho dukamwe. Ngodi ewe. Ndayishire ngaho. Bena two waraje. Ndagufundururi. Fundururira. Cyangwa urigirira. Oya. Fundururira. Ndakongera gwabitse gwaryoshe ryohego. Hanyuma rero kakantu nagakoze kakarakana kubwira yamana naturose niko naturose kuvuga yuko ejo bishobotse nzogenda ndoca ngenda zindu kugenda nyene nziruka ngenda none sinakubara yuko ngiye kurondera ivy'umuryango yabaga mawe usa nawe usezeye neza kweri n'ibindi nzoguha basi ndabona uzurasengera gusa gusenga nzokobeza senga uzurasengera gusa n'ibindi nzoguha bandirindire nwe numve kwanza ryohegwa gatemba neza karaho nako kararyoshe ona ivuye kwisuka nufataka uca wumva umurushi muguso ufasha ka ayi ucumererwa neza Ishawa kweli nje numusungiriye neza kweli kunzonera cyane. Yego. Ukuvuga n'icyo buca ngenda. Hanyuma ikizoboneka cyose tuzosangira tunijewe nawe. Nanje hari utwana nateguye. Karibu banze ushike mu nzu kubanze dufungure. Nico ndagukundira. Nico ndagukundira. Karibu. Maria wanje. Yo. Madam. Sawa. Ngo masari karanjana. Masari karansika. Ndabona nazimo uzu warizibagiye. Yasha sinozibagira. Sinozibagira. Hama rero ndagiye. Sigara amahoro. Zo yaranje nukuri. Ona ndagusitse nga soguma n'imiburi wenda ndaguma aho ndi hose. Mbaza ngeno merewe ndakubaza ngeno metse ndakubaza ngeno metse. Nanje yo ngiye sinzokwibagira ndi kumwe nawe. Shawgira ugendo kwita. Amen urakoze. Imana izikuje imbere. Amen. Tugiye gukora byose. Amen. Usanyene usize mu murongo teka bakanza. Oya nzonyaruka. Ururuzu gose. Nzonyaruka ntacyo bigenze neza. Dusha simba ntacyo. Ego. Reka tubyizeye. Sawa rero musigare. Ego namwe urugendo rwiza. Bye. Bye. Yemwe abo ngaha sa muraho murakomeye
Yego turakomeye. Imisi myinshi. Umutwara wawe ni hariko naenda mukeneye gaye. Yo. Urike inzira kera umutware wanje si hari yaragiye mu gisagara. Yego. Bega bashaka namuhaye ahantu ankorera yoba yari yarahamaze. Cyane twahamaze. Gusa hasigaye gatonyi ko ku mutwe nzoja kukamarire jo cangwa ndakagorobeje no musi ku mugoroba. Yego. Nega yemwe yagiye mu gisagara mu biki ko mbona igisagara umenga kiragoye. Nka twebwe twimenyereye kwibera no mu cyaro umenga yagiye mu gisagara umenga yaraguhebye. Shaho ya nukuri niyamevye twaravyumvikanye ko n'umutware wanje urabona ubuzima bwino buragoye yagiye mu muji kurondera ubuzima kugira niyaronka natwe tuze dutere tuje imbere. Yego. None nk'ubu kuva yakagiriye canke muramaze kuvugana aramaze kukurondera no kuri telefone wumve ko yashiseho. Shagushika yarashitse. Sigaje kumva nyene yuko neza yuko ubuzima buriko buragenda neza. Yego. Aho ndumva ko mwavyumvikanye. Nangorane no kuzura musengera. Nanje reka ngende gusa ejo uze witeho ugende kuhamarira kubera ndahakeneye. Basha gusenga nzoguma ndamusengera kandi murakoze kuza kutwibutsa kweri. Ndaje nzohamarira ejo canke no musi ku mugoroba. Kandi murakoze cyane. Bayi reka mbandanye nkurira ishamba hano mu rugo urakoze. Wibuka uzura musengera. Aza twibuke naje. Ego ndabikora nta kibazo. Sawa. Ego bayi. Ego. Kumbe nuko ga muhungu nuko byakurikiranye nuko byagenze ko wekaye sega bagabo murakomera imbara uko je nta mugore nzozana kabisa numva byari bibazo burya rero muhungu je nanje burya hajya wa musi ndabaca kumwe na vena ukuntu byari byagenze nende mfata decision yo kuja mu ntuze mu gisagara guhiga amahera amaroze sako uji no mu yege nabacako burya hajya narungura nandi kwishavu ntimutayibona hajya nabasezera nihuta kugira ndabe ko nocika kweri je nabona umenga birimwo birankomerana bumva ukuntu byagenze sister jamuhungu yaramfata nabi sana yego kabisa hanyuma kugira urinde uza ino mu muci byagenze gute nawe umva ukuntu byatanguye n'ukuntu byagenze mushikanje bisawa Ego ni sawa none uvuye ko waborewe dahiye mbega ko Ewe razarosha warangoye Ubuje waborewe nabuza n'umuntu amvomera amazi uzuru wa gusaba injya gusa jewe Jesse mboregwa Ibyo byo uri kwanwa wabikuye he akana muhungu mujama wanje akamaye We kai ntiwisonera no kuntu utawaborewe kandi muri iyi nzu uzi ko ata muntu anwa inzoga hataha none we byaye bizogenda gute wewe sister wowe uzuramarira wewe uvuga ngo naborewe ahubwo wowe mbona waborewe uriko urasasa ku murango usigaye unkarira mino minsi Jesse ndabikunda wowe bibye muragira n'iki ntibirasha None musaza nje ngivyibugira n'ibiki byukuri mu rugo uzi yuko ari ugundi mugabo ugataha waborewe nkuko ivyo bintu bizogenda gute jewe byukuraho nkwiye kuva mu rugo canke ukagenda jewe nta kuntu uzataha waborewe misi usaba ivyurya utari umugabo wanje ahubwo reka ndakubisa jewe nigira wewe uzoguma ngaho nyene uborerwa ni wahemba ko n'inzoga uzogende wanyu iyo ndagusomye sister bikira basi izo nzoga zizokwica zitaguhitanye zizoguhitaniza bikira
Icaro. Raza. Sawa sister. Zana isuka tugende kurima. Kandi ukoresha umwanya harakeye. Ngenda kurima. Ngenda kurima ndabuze n'amazi nikarabira. Koresha umwanya tugende. Oya, ni nk'umuntu ndabuze amazi ndanakaraba. We kuzi ko ngaho atari mu rugo iwawe ari mu rugo gw'undi mugabo ubaza amazi nkande kutaza ko yavoma kandi uzi kuri mushikanje kuri musazanje ngaha kutatora amazi nguze ko yavoma wumva bizogenda gute uruwo kuborerwa gusa. Oya sister we nawe uramfata nabi kwera. Ngo je ngushanze ndaja kuvoma kandi amazi avoma abagore n'abakobwa. Habwo ntibisonera. Abagore n'abakobwa umugore wawe atamuri iyo nzu n'uyu. Kuzi ko wavuye ko iyo wavuye ko atamugore ufise wowe ngaho uri nk'umwana ntunze sinzi ukuntu mbura amazi kandi imisoso ndakugaburiye wowe ahubwo ntiwisonera. Manzi utore akabibido ngene manzi usimbuza n'amazi umwonga hanyuma utore isuka tuze kurima. Uzi utazoza uravoma utore utwawe twose ufise mu iyo nzu wigira. Je nzimenya n'umugabo wanje. Ahubwo rero sister je hariho intego nihaye ingingo yo gupfuma ngenda mu gisagara ko nguma mba umukozi wawe mwe n'umugabo wawe kwaje sinoguma ndabakorera ata kintu mbona nanje atana umupira mugora cyangwa mugore n'ipantaro je ibyo bintu navyo notimbirako burya n'ibintu naje no kubitekera haje nanda bitekera mu ijoro ngomba ngende mu gisagara ahubwo genda ukore hama njya tuzoca turasubira burya naretse kubikubwira mu ijoro kugira ntimuce munsohora mu ijoro kuko nabona umenga mwankari je ngomba nigire mu gisagara kwere nene naje kwiha ingingo nyene yuko ngomba ngende kuko mbona burya ndashira ubwenge kugihe umwanya umwe nabona nta niboreje nigiziki mugabo ndashira ubwenge kugihe nkavuga atahana nta kintu nzohakura. Ashana mbatangurane kabisa ahubwo nanje burya uwo bukoze ikintu cyari gikeneye kubera no mugambwira ati uwo musaza we agira ibintu byagusanga hamwe ururugo atakintu akora atarima no kurima canke ngo avome sinkeneye kumubona ngira no ryampa nkasinzira ahubwo ikintu no guhanura nawe ndagutsinda ikintu no gutekera twawe n'ubundi wigiye ibikorwa nenda imenyere byo ngaha mu rurugo wari wo gutaha saa 5 z'ijoro n'umugabo akambwira atahubwo murajana na musaza wewe ikintu no gusaba kuba ari inzu byiyumvira uburundi burigisha tora utwawe wigire tuzohura niwibuka icyo nagukoreye ko naguhaye ndaba uzogaruka ndabe cyangwa ndamuse n'Imana yaguhezagira naho uzovuga tetora n'ibihumbi 10 kuri nza yumvira kugenda ugira urugendo gwiza. Sawa uransezera mama ni wamubona ko yasino kwirirwa ndacayo ndakarabana hariya mu nka kanangorana ndabona amazi wayanyima. Yego genda ngene horo twanje nigiye we tuzosubira nanje reka nje kuvoma mugabo ibyo uzobugiyemo byose uza wibuke papa na mama. Kanumba mungoni atari kwe shana byaciye kwe numva utarubayo nabe nawe naho uyagarara aje na mama naye nzi ndamuhunga nigira kwa sister naje tangura zane ibintu byiza shana warubayeho nabe kwe andibira hama rero jewe nanje gasimbe kuri protein navule banca mu muhungu banca mu byahumba ashite sanye mawe jagomba aje atangu adogera kaba umugurira usanga mpamvu ndakwakwanya mpeze wowe urakora ate ngibandi korera kazari yakfuye nariya bana gusa zuranyibuka muko ndino mu gikoni imyotsi bayanyisha sawa kabisa je imyotsi n'amakara yose yumenga ntiyakamino mvura yego kabisa ntibyoroshe ngiri hariya aya kwacu gatumba kubita chenda nibiki wewe urinde ndagonda bugeje n'ufite nishu urinde wewe urinde utavugano je utavuze sindakugururira vuguriwe ogorora urinde none darubomara hub ona wamuboyi sha cyangwa haza guherana bana Jesu yo kuzanda dodora mane ukishimwe pana kuturanira ubwoba pana kuturanka toka ahanda kugururira shaka kandi bya bitabe ushu no munsi kora yo kamucara tatabu cyaguteka gusa kubwo ari mwabijya bishano by'ibikarata hari umuntu ikina rikarata ziya zirantaramiye we nawe ubwe unyakira undi bwawe aho wibutsa watora wazikina mu rusimbi guzuno munsi wende mbura umushusho toka kura musimbura umushusho
Ndakunda kwiruka bazo kwirukaniza hivi. Uyashe simbura umushusho. Subire kubona murasinziraho. Mu gusinzira nabaye imbwa. Toka genda utaja guteka. Urinde. 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 Ijeo. Wewe wende udura kubita ukoma abantu biryamiye. Nibiki bantu bagarara. Nibiki. Nadeje nahaye. Nadeje uyu wewe murazinanye nadeje wewe.